Halo bakunzi ba Chankuzo TV, turabaramukije twizere ko mwese mumeze neza aho muri hose. Ego inshuti zacu abari mu Burundi, abari hanze yabwo, harabakurikirana ibiganiro byacu bari mu makungu, haraba muri Europe, muri Amerika, muri Aziya na hano muri Afrika. Turabaramukije amahoro y'Imana umwe wese aho aherereye. Uno musi rero nibaze ko muryoherwa n'ikiganiro twabateguriye, twagerageje kugendera inshuti yacu, umuntu adasanzwe, umuntu muza guhimbagwa n'ikiganiro tuza gukorana nawe, araza kubidondora mu kanya. Hano rero kuri Chankuzo TV murazi tubazana ibiganiro byiza byubaka. Ego abataragira subscribe twabatumira kugira subscribe, ego no gupartager ibiganiro byacu. Nibaza ko bifasha channel yacu kugira ngo ibiganiro bishobore gushikira abantu benshi. Now tutabatebeje rero turi kumwe n'umutumire wacu nkuko mumubona hano, reka tumusabe yidondore. Akoze amazina yanje nitwa Nathan Nkunzimana, jewe ndi umupapa ndubatse kandi Imana yarampezagiye nyuma yo kubaka yampezagije abana. Yego. Dufise abana babiri bakanye n'umukenyezi umwe kandi Imana yarangiriye neza. Sanzwe ndi mvukira yo mu Burundi kandi ndaza abatari baki baranzi iwacu ni Bujumbura kandi ni igihugu nkunda cyane, uretse ko uyu munsi kubera imvo z'ubuzima sanzwe ntuye mu gihugu ca Kenya, akaba ariho sanzwe ndagurira imirimo itandukanye y'ubuzima, naho mfise akazi, ni naho nkorera ibyashara bitandukanye kugira ngo ubuzima bushobore kubandanya. Nivyo nabandi avuga murakoze. Ego Nathan Nkunzimana, uvuze ko uvuka mu gihugu cy'u Burundi, mbega uri umunyabujumbura canke uva mu zindi ntara? Nabivuze iwacu ni Bujumbura. Bon, précisément kuba bagomba kumenya aho mvuka, jewe mvuka aho bita kwa Ntare mu Gasenyi, aho niho je navutse kandi naho nakuriye, uretse ko kwera ibihe by'intambara gatoya wasanga turi hano, gatoya wasanga turi hariya, ariko aho niho nita muhira kuko ni naho mfise parcelle, niho ntaha, niho nita muhira. Okay. Ego Nathan Nkunzimana, tuje mu kiganiro nyezina. Ego ubwa mbere ho tubashimire kuba mwemiye kuja imbere za kamera za Chankuzo TV kugira ngo mugire ico muganirije abarundi n'abari hanze y'u Burundi bashobora kumva ururimi rw'ikirundi canke abari mu Rwanda, uretse ko abari mu Rwanda nabo bashobora kuba bariko barakurikirana ikiganiro kandi dushobora kumvikana mu rurimi. Nathan Nkunzimana, turifuza ko uno munsi wogira ibyo tuyagiye bitari bike kubijanye n'ubuzima bwa misi yose, nk'umupapa umaze gutembera ukava mu Burundi ukaja mu gihugu kanaka, ukaja mu kindi, ukavayo ukagaruka i Burundi, urabona ingene ubuzima bumeze muri ivyo bihugu bitandukanye. Uno munsi tutifuza ushobore kuganiriza, reka cyane cyane twisunga nk'ugwaruka w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Urashobora gusanga ugwaruka rwacu la majorité abantu benshi baravuga ko benshi biga bagaheza ishure bakaca baba abashomeri. Ibyo no kwita abashomeri niyo terme bakunda gukoresha. Mbega ikintu c'ubushomeri mu Burundi ko kivugwa cyane, wewe ukibona gute? Kiva kuki canke ikibazo niki? Kuko benshi bavuga ngo leta nta kazi duha, dukenera akazi muri leta. Ugerageje kuraba abanyeshuri biga ni benshi, mbega urabona ko leta ishobora bose kubaha akazi? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ngomba kucishura mu migwi itatu. Hari ico no kwita influence de la société. Mu Burundi twaragize ibibazo bikomeye cyane cyane kuva muri kahise, mpereye cyane cyane ku mwana w'umwigeme. Umwana w'umwigeme muri société yacu Burundi yarazwi nk'umwana donc ategerezwa kurabwa muri byose, agakorerwa byose. Wasanga n'umuryango urimo abigeme, umwigeme ari we mwana wenyene agomba kwitwararikwa. Bigatuma rero muri iyo sense habaho ibintu byo kumulimita
ibyo novuga kwagura umutwe no kwiyumvira ko ubuzima bwe bushoboka atawundi muntu abibayemo. Ivyo rero umva mumbabarira ngombye guhera ngaho umwana w'umwigeme ndabereka yuko byageze igihe birashikira n'umwana w'umuhungu, kuko uvukana n'abakobwa ukabona umukobwa agurirwa byose. Bamwe no mu miryango hari igihe wasanga babagurira byose mbere n'impuzu zo munsi. Umwana w'umuhungu akibaza ati nanje hose ndi umwana ngaha, nawe akisanga muri iyo ntuze akumva ko nawe agomba gukorerwa byose nkuko. Rero byarageze igihe umwana mu rugo asigara yumva ko afise droit yo guheza amashure akabandanya afatwa nk'amata y'abashitsi, niko bivuga mu Kirundi. Naho yaba ari umwana w'umuhungu akumva ko niko imigenzo yacu imeze, umwana ategerezwa kuba umwana kugeza bamuhaye urugo. Ariko rero urabona ko ni urufatane, ubuzima n'urufatane. Urahije amashure nuvuga ngo numutahe abavyeyi baguhaye kugira ngo ugufashe gutegura ubuzima bw'akazoza kawe. Mugabo rero mutahe baguhaye uci wicarana mu nzu, wicaranye muri wa rugo nyene, ni kuvuga ngo uwo mutahe gutariko urawuvyaza umusaruro. Umutahe nuvuga ngo urononekara, kuko burya niyo umuntu yize ngo agume yicaranye ubwo bumenyi, buriya bumenyi yize yatakabukoresha burahera akagera igihe n'igihe umuntu yohamagarirwa akazi kubera bize ubu turi benshi, utegerezwa gukora interview, yagenda gupasa ikibazo kikamunanira. Bamwe rero kica bitwaza ibi na biriya barakanye yageze gute, mugabo kumbe bwabaye ubumenyi buke kubera ko yabwicaranye muhira ntabukoreshe ibikorwa. Ico ni kimwe muvuga mu byatumye ugwaruka rwacu twogwita urunebwe kubera influence ya societe yacu. Ukumva umwana umuvyeyi avuga ngo ndekera abana, ndekera umuhungu wanje, ndekera umukobwa wanje, jewe ndakora, nzobagaburira, nzobambika, ibintu nk'ivyo. Urumva ico ni ikintu by'ukuri atogishigikira, kuko urumva ko societe, mvuze societe, urumva abavyeyi bacu nabo babifisemo uruhara. Mugabe ikintu kigira kabiri, harabayeho nico no kwita nka kahise muri histoire y'abarundi. Abarundi nibaza ko muri kahise kacu harimo akantu kuko abantu bamenyereye kugenza buhoro, genda buke buke, buryo utari y'umunsi abayirarije. Mwe n'ivyo bintu byatumye ofete ubwenge bw'abarundi bugenda buke buke mu bintu, hakagera igihe abandi bari kwaragigana birukanga n'ibintu, birukanga n'ama opportunité y'uburyo buje ofete. Mvuze opportunité ngira ngo ndabivuge mu Kirundi akaryo. Iyo akaryo kubutse ugasanga umuntu kwa kunagenda akwega amaguru yasanze inyarutsi zamaze kubinyakura. Rero ni muri yo sense novuga yuko harimo nako kantu kuko abarundi turi abantu ufite twagiye twikwega mu bintu kuva muri kahise, twikwega mu bintu ukazogera gushika mu bintu usanga ababinyarukiye baramaze kubinyakura. Rero iyo ni yindi ngorane narabonye muri societe yacu Burundi, kandi ikwiye guhinduka by'ukuri. Ikindi kintu rero navuze ko nabivuga mu nzira zitatu. Ikindi kintu ni cyuko abarundi uretse ko mbona ko hariho amahinduka ari karaba, ugwaruka rwacu n'urunebwe kandi nagenda yibona kenshi. Ubuze n'urunebwe utubwira ni kubera iki niyi mpamvu uvuze ko ari urunebwe? Ugwaruka rwacu n'urunebwe kubera ko urumva avec ya societe twisanzemwo, ugwaruka rwinshi usanga n'abantu baba bakuze daboro baregwa nk'amata y'abashitsi. Nsubiremo rya jambo, rubona nk'umuntu yakuriye mu muryango bamurera nk'amata y'abashitsi, nk'amayayi. Sinzi ko amayayi ari Kirundi cyangwa amagi, cyangwa bimwe bita ngo kuregwa tambukuzino. Basi benshi usanga barezwe tambukuzino. Rero iyo hageze ko nawe atangura kwiexposa mu buzima nyabwo nyezina, ugasanga hari ibintu bitangwe kumushitura. None bwabundi ubuzima bugumye kukuntu, bugoye kukuntu,
ko atari byo namenyereye jewe ndafise nk'aba jeune nzi yaronka akazi ahantu hanyuma umukoresha yamubwira ati ewe ejo nuku kandi utabigenjeje uko nta kazi kahari ukaza wumva umujene ari namuye ngo rega jewe ngo naho nabona nkora ngaha ngo nzobaho urumva imvugo nk'iyo ikwereka umuntu asanga afise ibindi byizigiro by'ukuntu ashobora kubaho kubera ya society kwa kuntu nza ati jewe abavyeyi banje baracariho papa afise imodoka ijya modoka ntiwanje mama arakora ntagorane nimwe nkorangira umva rero abantu bashobora kunkangisha iby'akazi kuko naho ntoba ntakora jewe nzobaho rero muri ya influence ya societe nuvuga ngo biguma bigaruka bikaca bya influence uyu muntu cyangwa umujene kuba umunebwe kumva ko na hataco nokora cyo ndabaho tu ndaza kurya ndaza gutaha mu nzu ndaza kubaho facture zizorihwa amatara azorihwa amazi azorihwa cyo ndabaho tu ivyo rero umanza kuzi ko bihari ni ngombwa ubunebwe buraza buri developer muri wewe ukumva ko ibintu bikuruhije ibintu byo kwegura hangayika byo kuruha nkucumva umenga birakurusha cyane mugabo nkavuga ko naho navuze cyane kuri influence ya societe ariko no ku giti cy'umuntu bwiwe novuga yuko harabaye hiyo ngorane yuko urabona Burundi umusanzu uri mu bihugu byikukiye kera mugabo twagumye mu kantu ko gukwega amaguru habayemo pia na influence y'ibihe twashemo bigoye by'intambara kubera umwanya twari gukora umwanya twari kwiyumvira urabona ko twaciye tuja mu bintu by'intambara rero nkavuga yuko umujene arahejije amashure muri iyo minsi yahera baraza no kukurondera muhira mbere jewe nakuze bavuga yuko barinze bakorana marinette bahita marinette amarori baca baza kukurondera tujya n'ubuyibi ego rero nukuvuga ngo ubize icyo gihe byarasanzwe azi ko ari umuntu adashobora gusubira gufata isuka ubize n'umuntu adashobora gusubira gukoropa inzu y'umuntu korora umuntu adasubira kujya inyuma y'imene n'intama n'inka wagende bafite umuntu yize yaba umuntu nyene yize yama mu marori yama mu karato gasize neza yama mu ishati igoroye mu gapantaro kagoroye hanyuma agatonda ahantu ku biro yasobetse neza yasobetse uwo niwe bavuga ati niyo umuntu akubonye no mwibara ati we urya ubona ko umuntu yize kubera gusa iyo outlook uko kuntu usa no kuntu wambaye ariko nibaza yuko ngira ngo biriko birahinduka ubu ako kandi haracari byinshi bikeneye guhinduka kugira ngo umuntu yumve yuko kwiga ntibihindura uko umuntu atezo kubaho ahubwo bihindura imyiyumvirire kuko nimba wari umurimyi ntibihindura kuba umurimyi ariko bihindura imyiyumvirire y'ukuntu urima ukacurima neza kurusha uko usanzwe uri mutariga ugafasha n'urya mubanyi wawe w'umurimyi asanzwe arima mu buryo novuga bwa kienyeji sinzi kwigira kera butari bwa kijambere ugafasha ujya murimyi uvuga ati we je ko mwafashije nkaja kwishuri buryo uko kuntu murima wogerageza ukabishiramwo ubundi buhinga bumeze ukuntu ujya mwimbu wigunira rimwe aho ruronka bashobora gukuramo amagurira 3 na 5 bikaca usanga ijya influence y'amashure y'umuntu umwe iciye igira ingaruka nziza no kuri bajya abandi bose bamukikije ego natankunze imana nagareje gusigura kubijanye n'ugwaruka ngene gwitwara imyitwarire mbega ni gute iyo myitwarire yohera ni gute bobaho ni gute bo kwiga bagize chance yo kwiga ni gute bo kwiga hanyuma mu gihe bahejeje ishure ntibashira ivyizigiro byabo byose ku bavyeyi canke kuri leta kuvuga ngo papa yaranyigishije ngo basi ngo napfuma nk'umutaye canke ni gute yo kwiyumvira kwiteza imbere ku giti ciwe kuko ubuzima n'ubwa muntu wese ku giti ciwe ni gute bova muri ivyo bintu kugira ngo kuko urashaka nko gusanga nk'uhe nk'akarorero ugasanga umujene arafite phone canke telefone ibita smartphone y'ibihumbi 300 canke 200 ariko ugasanga mu mufuko nta n'amahera igihumbi afise nayo kugera yasaba canke ya bisi mbega umuntu nk'uyo reka dufatira akarorero kuri uyo byogenda gute
urakoze cyane. Reka manze mpere ku ijambo leta kubera misanzo kera umuntu yize yakora muri leta kandi afite icyo kintu cyara influence cyane abarundi cyane cyane abajene yuko mpejeje amashure leta itegerezwa kuma akazi kuko urumva leta misanzo cyo giye kujya nabivuze nta bantu benshi yari ifise bize ubwo rero umuntu yiga burya isani yamaze kumufatisha avuze ati twamaze gutanga avance burya mwana wa ntone ni yaheza muzoce mumutuzanira kuko kwivuriro runaka turakeneye abaganga kandi icyo gihe bari bake cyane wowe rero wiguze degete ikibanza canje muri Prince Regent kirahari ikibanza canje muri Roi Karede kirahari rero nuvuga ngo la plupart cyangwa igice kinini cyane cabiga ico gihe mu misi yahera muri kahise baba abantu baheza kuyiga bace bahaguzi na leta nta namashira hamwe yigenga cyane ico gihe yari ahari kubera ko leta ari gifite ibibanza byinshi yari ikeneye abantu benshi baza kuvyokipa ariko kubera ko ibintu bigenda bihinduka ibintu byarahindutse abantu barize ku bwinshi kandi hacaragera igihe leta ubwayo iba itagishoboye kubaha akazi bose nkivuga ku kintu leta ni iki leta n'abanyagihugu barongowe n'umunyagihugu umwe muri bo bizigiye bakamutora kamubwira ati wewe tugushize imbere ngo tubere imboneza hanyuma uwo munyagihugu niwe twita perezida nyakubahwa nyandicubahiro mukuru w'igihugu abafise na leta basanzwe bakorana mugabo abantu bose bagize iyo leta bahembwa nande bahembwa n'abanyagihugu abanyagihugu nibo batayezwa gukora bagakura amaboko mu mpuzu bagakora bakariha amatagisi bakariha amakori hanyuma babantu bose bagize leta harimo mbere n'umukuru w'igihugu bakazohembwa mu mahera avuye mu musaruro w'ababene gihugu bakoze none wumva bose bakorera leta hanyuma leta nayo ikacihembwa nande rero mu yandi majambo ngombye kuvuga yuko umunyagihugu ni resource sinzi ko ijambo resource nkava ndayironka ni isoko donc leta ubwayo ivomamo kugira ngo ushobore gufasha kugira ngo ushobore nayo kubandanya isuguma ibikorwa vya leta kugira ngo bibandanye ihembe baje bakozi bayo ikore nabije bindi bikorwa byose bikenewe kugira ngo igihugu citwa igihugu kugira ngo ibarabara ryubakwe nuvuga ngo umunyagihugu ategezwa gukora atezwa kuja mu murima arime yimbure adandaze muri bijya dandaje leta ironkemwo amatagisi n'amakori hama niyo amara kwegeranya iheze bona ati hajya ahantu hanaka harakeneye barabara bajya abanyagihugu barakeneye amazi meza hajya ahantu harakeneye umuyaga nkuba ivyo rero leta nta handi hantu ifise burya leta nta rindi duka idandaza mu nguri n'iduka rya leta iduka ryayo ni twebwe nyine abanyagihugu dutegerezwa rero kumenya ingene twidandaza ofete mu majambo ingene twidandaza mu gukora tukadandaza ingufu zacu tukadandaza ubwenge bwacu mu kubishira mu bikorwa hanyuma ujya musaruro tuko turaronka leta nk'umuvyeyi akaza nawe araronka hamwe ajya amatagisi n'amakuru ashobora kubandanisha ibikorwa rero mbandanije ku kibazo wambajije ati none ni gute umuntu w'umujene ashobora kuba atunze telefone 300 mu mufuko mugabo mwahura akakubwira ati jewe nta naya mayinite ya 500 mfise nariko ndavuga ko ofete turafise ingorane yuko usanga nk'umwana arahije amashure yarize kandi yakonsomye uburyo bwinshi umuryango wiwe hari nabo usanga n'amapansera umuryango wari ufise baragurishije kugira ngo umwana yige umwana arahejeje nivyo rimwe na rimwe ugasanga arahejeje na les humanités générales bisanzwe hajya ntabara arantiga mugo kazobona bamukoreye urubanza rw' miliyoni 5 umwana nkibaza ati mbega nkubiyo akaza kuvuga ati twegeranije miliyoni 5 reka dukore akantu k'akabanza gatoya hanyuma nako dutwara nk'ibihumbi nk'amajana 5 hanyuma izo miliyoni 4 n'inusu zisigaye uyu mwana tuzimuhe tugende mbere ibe nka examen agiye gukora yo gupima bwa bwenge avanye ku ishuri ingene gukora kuko umuntu yize imyaka irenga 13 ku ishuri adashobora kumanaging miliyoni 5 ugomba kumushira ku tubazo
adashobora kuzimaneginga ngo zivemo umusaruro. Rero icyo ni ikindi kibazo twagiye tugira. Rero ariko navuga yuko ikintu nyamukuru dukeneye kumva mu Burundi nukumva yuko ibikorwa niryo soko ry'ubuzima. Ibikorwa nibwo butunzi. Yego, so utwako turavuga cyane cyane ubwaruka bwacu, ikibazo naho nagerageje gusa no kwerekana ko cyane cyane kiba influence na societe, ariko ubwacu nk'ubwaruka turakeneye kumenya ko kugira ngo ubuzima bukunde bw'umuntu utegerezwa kumenya ko uri wenyene, utegerezwa kwibako. Muri uko kwibako ugomba kwanza ukicara ahantu ukibimvira, mbega ngomba gushika he mu myaka 5 imbere, ngomba gushika he mu myaka 10, mu myaka 20, muri 30 ngomba kuzoshika hehe. Hanyuma umaze kuba wabibonye ucubona yuko hari ivyo n'abavyeyi bakoze, ni nkuko hari n'ivyo batakoze, ukwiye nawe kubishikako. Rero ugwaruka rwacu kimwe bakwiye kubanza gukura mu mutwe ni ingorane yo kumva yuko hariho ubuzi bwagenewe abize n'ubuzi bwagenewe abatize. Ngomba nkureho iyi mvugo nshasha yaraye ije mwaka uheze, ivuga ngo ubutize agitize. Umugani sinzi ko umugani baho mu bigani ikirundi, naho wumva umenga uri mu rukurikirane rw'amajambo umenga arinjira namwo, abantu bahava bumva ko umenga umugani wo, ariko umugani si wo. Tuvuze ngo ubutize agitize, twaba twumva ko umuntu atize ari wategerezwa kurya arushe, ari wategerezwa gukoresha inguvu. Ariko kuri kuhari n'umuntu yize ategerezwa gukoresha inguvu, kuko yaba kwiga kwaduca amaboko, yaba kwiga kwatuma umuntu atagira inguvu, umuntu akacashika avyita mu kirundi gute, legelege, akagira amaboko legelege adashobora gukora. Twakuvuga tuwize urumva akoresha umutwe gusa, ariko uriga mbwa amaboko kaguma yafishe, amaguru kaguma yafishe. Nukuvuga ngo bisigura ngo burya bwenge wize ushize mu mutwe nibwo bugomba guca bugufasha muri bya bikorwa byawe by'amaboko. Mu kurangiza nagomba bibutse muri Bibiliya mu itanguriro, Imana irema isi, yaremye Adamu kandi imuha responsabilité zose zibaho. Imubwira ati ndagushize muri iri tongo urikorerere. Ijambo kurikorerera nuvuga ngo ryasigura ko azotuturira ibiti, atezwa kubibagarira, atezwa kuraba ibintu byose, kandi byari bikorwa byinshi cyane. Ubwo rero umuntu akubaje ati mbega burya Imana yari yaramye abantu ngo bakore, cyangwa yari yaremye ngo bibereho, burya ibikorwa byazanwe n'icyaha, kuko hari ababyizera uko nyene ngo kuko turuha ngo ni resultat y'icyaha. Naho icyaha kitoje mu isi, Bibiliya jewe nsoma iranyemeza yuko umuntu yokoze ikintu gusa ciyongeyemo n'uburuhe gusa. Ariko rero nkavuga ngo abantu cyane cyane ugwaruka nibatahure yuko gukora ni ngombwa ngo dukore. Nimba ufise parcelle uri umujya gwaruka, menya yuko ujya parcelle avyukuru utegezwe kwikorerera kandi ukoresheje amaboko yawe. Menya yuko gufata isuku kabagara bitagukura mu mugwi wabize. Menya yuko gufata itafari ukarihereza mu masari hejuru ntibigukura mu mugwi wabize. Mu mwanya ukirindire peut-être rya bindi wigiye ko bishobora no kuza. Ishugurishe raba ikintu ukora. Gufata igise kugashikishira ku mutwe ukakijana mu isoko, ivoka waranguye amajana 5 ukayidandaza amajana 7 ukaronka amajana 2 utiyivye udasavye. Ivyo ntibigukura mu mugwi wabize, ahubwo uzo uri umuntu wize kandi winjabwenge, kuko inyuma yo kwiyegeranya hazogerwa usange atana kamaro ko gusaba akazi umuntu. Kuko hazogerwa ivati ubu ndashobora gukora ndakora utwanje nkadandaza ivyema, ugasanga byaranzana ibihumbi amajana 2 ku kwezi. Ugasanga ari umuntu yirirwa mu biro ahembwa ibihumbi 50, ahembwa ijana. Jera nkavuga tugwaruka tubanze dukuri mentalite d'abord yo kumva ngo hari akazi kabize n'akazi kabatize, ngo akakazi karamara maje wakakazi sino gakora. Ivyo tubanze dukure mu mutwe, twumve ko akazi kose ari akazi, kandi nta bantu baremwe gukora ivyiza ngo abandi bakore bibi. Nta kazi kabi kabaho, ubuzi bwose n'ubuzi, kandi twese dutegezwa kuba. Mbega nk'ubu bishitse ico ni kibazo ndabashubije ko
twese tukaba twishoboye akaba atamuntu ashobora kuza ngo amesere impuzu wundi mbega mugomba kumbwira agiye ko ntazomesera impuzu yanjye nkayambara utegereza kuyimesa nzoyimesa ndayambara ukuvuga ngo ujya mesera impuzu nibisigura yuko ari ukubera ko atize oya kuko najewe noyimesa nukora ko nakazi mu mwanya ntafise umwanya wo kuyimesa reka wowe yimesere hanyuma ubuzima bubandane jere nkavuga tugwaruka gwacu bw'u Burundi ni duce ubwenge tumenye cyane cyane ahisigeze kuko ibi bihugu byose nkuko abivuze mu ntango ndumurundi ariko kandi natembereye n'ibihugu mva biteye imbere nukwera ko batahuye iryo banga n'abazungu murabona ko baraza no ngaha muri Afrika ugasanga baje bugabo kudufasha mugo ugasanga barimo nimba bikorwa vya ntuzenya vya travaux communautaires virusangi mugafyatura amatafari nabo bagashiramo amaguru bakaponda bagafyatura kubera ko bagomba kukwereka ko atacu bihindura kuri wewe mu mibereho mu bwenge wize no kumeze rero aba jeune duhindura ivyo vyumviro tumenye ko kwiga bidashobora kukuzibira gukora kiya kindi cyose ushobora gukora va kwishure genda ukora igikonkwane va kwishure fata wisuganye ivyo bihumbi ijana ari kugenda kugura ijya telefone zimvye genda uraba akantu wo bikoramo bikuzane naco bigihumbi kandi tugire n'ubwenge bwo gukoresha ubutunzi bwacu kubera ico ngira ngo n'ikindi kintu tuzoza kuyaga ubundi munsi mugabo ntabwo nabibutse yuko abarundi cyane cyane abajene turacafise ingorane yo gukorera ibintu mu bishobisho kubera ko ubonye nakakoze ikintu ukajuguma nawe ugikore kumbure mutanganya n'uburyo kuko nkivuga ico nyene nararavye nahuri Burundi kandi nukuri nararyohewe nsanze abantu barateye imbere barubatse amazu hari inzu zigezweho bita gasekebuye kandi ni nziza cyane mugabo nkibaza nk'umuntu yubatse inzu y'ivyumba 200 ayibamwe wenyene n'umugore wiwe peut-être n'umwana umwe muri parcela ya 20 sur 20 urumva biragoye kuko tukiri muri ivyo bintu biragoye kubera ko umuntu avuga ngo nakayubatse inzu nzima nanje ntageretswe tugikora ibintu kubera ko nakayabikoze biracakugoye kuko niyi miji mwumva iteye imbere cyane uzoyijamwo uzoyisangamo n'ukuri abantu bubatse biyetaje binini cyane kandi ntuzoburamo n'imbere n'inzu z'amabati zibayo kubera ko hariho umuntu avuga ati Jesse shobora kuca nihanga kuca nubaka etaje ubunyene atabishobozi mfise reka manze nubake iyo bavuga ngo inkezi ikera ubwo bireba arubaka ku kazu k'amabati akagapangisha umwaka w'imyaka 2-3 akiyegeranya muri ibyo buryo buke buke kararonka hirya y'ejo ugasanga yubatse inzu y'amabuye hirya y'ejo ikamuviramo ama etage rero bavuga ati Barundi hari ibintu tugomba kwigana kandi mu kirundi bavuga ngo ingendo y'uwundi yapfuna kacugomba kwigana umubanyi wawe kubera ko yubatse ikintu canka guza imodoka y'amamiliyoni nka 10 ngo nanje ntayiguze ubunyene ngo batsongaya bazogira gute ugasanga bwa buryo uci usanzaza muri ibyo bintu bitakenewe uwo mwanya buciye bw'ikindi migambi wabufise muri kazoza nico rero nibaza yuko Barundi dukwiye guhindura tureke no gukora ku byumviro by'abandi tureke kwiga ingendo z'abandi mu gihe tutaragera ku rugo rwego kandi bizodufasha gutera imbere arakoze ashaka gusanga reka tukivuge ko gatoyi naho tuzoronka umwanya mwiza wo kukivuga kundi munsi urashaka nko gusanga nk'akarorero umuntu arashaka kuba akora Imana yaramuhezege akaronka icyo akora ugasanga arahembwa umushahara kanaka ariko ugaca usanga nk'umuntu atarubaka ngo ashobore kuba iwiwe ugaca usanga arashobora nko kuba ahembwa nk'ibihumbi 200 by'amarundi ku kwezi atayindi nzira nimwe ashobora kuronkamo ubundi buryo ari ayo mahera gusa azigamwo uburaro n'uburamuko ariko ugaca usanga icyambere aba mu nzu y'ibihumbi 120 canke ibihumbi 100 yego mbega canke mu bindi mbega ni umuntu nk'uyo nawe woshobora kumuhanura iki barakoze cyane kubaza ico kibazo kimwe novuga nkuko bivuze nanagicishijemo hari ikintu mu cyongereza twita resource management burya yuronse ibintu kimwe hari ukubironka ariko ikindi hariho no kumenya ukuntu ubiziganya ubibungabunga rero urashobora kuronka amahera jewe ndibuka ari igihe twigeze kuba tubazwa ahantu hamwe baratubaza tumbega nk'uwo guha miliyoni
okay nari mu gihugu ca Kenya hari ahantu muri seminaire kandi umuriyoni w'amakenya bisanzwe amahera makeyi abati uwo guha umuriyoni w'amakenya uyu mwanya uwo yakoresha iki mu by'ukuri ico umuntu yavuga wasanga gitandukanye n'indoto yiwe kuko byari ibintu twashira mu nyandiko bari babanje baratubaza indoto umuntu afise yumva yokora igihe yoronka uburyo bwo gukora turandika izo ndoto jewe nokora ibi hanyuma mu nyuma batwaza ikindi kibazo ati mbega bishitse nk'umuntu akagwa nk'umuriyoni w'amakenya wokora iki plus de 90% basanze banditse ibintu binyuranye n'ivyo bari banditse muri za ndoto cyagihe twabagijwe ivy'indoto mu yandi majambo burya abantu benshi bibagora kugira management y'uburyo kubera ko burya barihenda akibaza ko ivyo yokora ari vyo mugabo kubera ko ataribaza atariha icyo no kwita nk'ifoto ati mbega igihe no nk'amaheranga n'ukuntu ukora iki ndose yanga n'ukuntu aho noca muri iki rero iyo ayo mafaranga aje mu minwa y'umuntu atigeze ayapangira ikica kiba nico nyene nta migamba bafise amafaranga arayonona kandi nitwibagire ko tuba dufise entourage abantu badukikuje inshuti tugendana abo nabo hari n'igihe banabimenya bakaguha ivyumviro ngo eregahe ngo vraiment wantu wowe ugeze ntukiye umuntu kugenda n'amaguru ntukiye umuntu kuba mu kazu kakajya abo bakakwankuraja kuco devia muri ya migambi bagomba gukora y'ubuzima bwawe bwakazoza ukaca ukora ibintu utarupanga gukora ivyo biba bikwiciye ya vision wari usanzwe ufise je rero nkavuga ati uyu muntu afise akazi k'ibihumbi 200 vy'amarundi mugabo kubera ya entourage nyene yavura muri umuntu wize ngo ntiwoba mu kantu k'akazu nk'akajya ngo chambrette uyu muntu agaca agurukira akajya gupanga inzu nkiya naka akaca yiriha arenze igice c'umushahara wiwe uyu muntu kugira ngo azatere imbere bizomugora kuko aca akora ariho inzu arya bikaba bihetse hama nariko navuga ati ni vyiza ko umuntu amenya ubushobozi bwiwe kumwe kwa wa mugani navuga ati inkezi ikera ubwo bireha umuntu ashaka kugura imodoka atakinga afise nabanze yumvira mbego ugiye guza ikinga yarishitse ku gute ubwo rero iyo cyugurukira ngo upfe kwikinga ucugenda ugura imodoka atabushobozi bwo kugura iyo modoka ufise ikibaho ni iki bamwe baba bashoboye no kuba baronka n'amakredi muri bank akagenda agasaba ingurane imagine kujya kuri bank ugasaba ingurane y'imiliyoni 10 ukaca ugenda ukayigura imodoka y'imiliyoni 10 igiye kuzira nk'igitoro buri munsi akazi kawe kaguhemba ibihumbi 100 canke amajana 2 iyo modoka ikakiziranywa nk'ibihumbi 10 ku munsi ukibagira yuko ayo yagurije ijya cyavamo nk'iraki 3 atazukorera juste kugira ngo gusa abantu bambone uzocubaho y'amafaranga yose woziganije kugira ngo azove mu yindi migambi uzugure parcela yawe uze ubake parcela yawe yose acaja muri cya gitoro cya modoka à la fin hazogera igihe utagishoboye no kuba wona sobora ya modoka mu rupangu ucutangura kurondera ingene uyidandaza hanyuma bacha baguha amafaranga makenya nta ninusu ya yandi wayigura uzokuramwo kandi buke ngo banki hari ya wasavye ya credit yoyo ikeneye kwa mugiriha imisi yose hani gihe ugira imana mbi ukabura n'ingene uyiriha banki kacizi gatora nakakaduga wowe ukacusubira ugaporomoka ubuzima bwawe bukaca bwononekara jere navuga yuko abarundi cyane abanyagwaruka twige gutungwa d'abord n'ivyo dufise twige kumva ko duhagijwe na hajya turi muri uwo mwanya mugabo tugire vision ntutosheke ngo cyumva ngo jewe ndahanyene ngo narashitse gira vision yo kumenya ngo mbega mu myaka 10 yanje nkeneye gushika hehe ivyo nivyo bizokuvyura kare nibyo bizoguha gupanga umwanya kuko umwanya nawe uri mu resource akomeye cyane kandi ugwaka bw'u Burundi bafata minenegwe umuntu mugapanga guhura saa 5 akacaza saa 8 kubera ko umwanya amasaha 3 kuri wabona ko ari bisanzwe mugabo ntamenye kujya mwanya takaje yari ko yawukozemo ibintu byinshi cyane rero mu ncamake tugerageze kwiga nk'ugwaruka guha agaciro ikintu cyose cyane kumenya gutegura vya kazoza kacu kandi tukabikora mu gihe gikwiriye kandi tukareka bijya bintu byo kuvuga ngo akakazi abize ntibogakora akakazi abatize ntibogakora akakazi oya tumenye yuko akazi kose
gashoboka ufise amaboko ufise umutwe n'ubwenge urashobora gukora ikintu cyose kandi kikakuzanira umusaruro muri ujya musaruro uronse bikaguha rero gushika kuri ya vision kumbure nininya wari usanzwe ufise. Murakoze. Ego Natankunzimana tugushimire ku mwanya wawe wafashe, ndumva ni byinshi ufise byo kuvuga byofasha abantu benshi. Ego tugushimire ku mwanya wawe n'ingene watwakiriye mu rugo rw'iwawe ukemera kuduha ikiganiro. Tugushimire kandi twizere ko n'ubundi munsi ko gukenera kugira ngo ugire byinshi wigishije ugaruka rwacu canke mbere no mu bindi bisata, kuko hariho ibintu byinshi byo kuvuga hanura abantu kuko watubwiye kuri umupapa. Rero twizere ko n'undi munsi twagukenera uzotwemerera. Ego ndahari kandi igihe cyose mwanyifuza Cankuzo TV ndahari kubwanyu kandi ndabashimiye cyane kwa mwashoboye kungendera uyu munsi mugashobora no kumpakanya ko guhagarara imbere ya kamera zanyu no gushobora kwishura ibibazo no gushobora gutanga ivyumviro cyane cyane kugwaruka rwacu bw'u Burundi kuko turashaka kubona ihinduka. Ibisigaye ngira ngo igihe tuzosubira kuronka kandi kanya igihe cyose muntumira nditeguriye kwitaba ubutumire bwanyu. Murakoze cyane. Ego Natankunzimana turagushimiye cyane, bimwe bivuye ku mutima. Turumva ni byinshi tuzokurondera ugerageze gufasha muri societe y'u Burundi, turazi ko bizogenda neza. Murakoze cyane. Imana ibahezagire.